reka tubahe ikaze mwese mwashimye kudukurikirana. Iyi ni Indundi TV muri ca kibanza ciza arena, ushobora gushika ngaha ukaronka ico ukeneye, yaba ari cyo kurya, aba cyo kunywa, umuziki mwiza. Neza neza ndakubwiye ingo, hama niwamara kuhaza ndazi uzocubwira n'abandi ibahaze. Uno musi ni umutumiri wahe nakuzaniye, gusa witegure kwakira amashimwe, witegure kwadora, witegure kuryoherwa. Reka umukanya umutumire wanje ndamwakire. Kundira mbanze kwanza ndamuramutse n'amahoro. Sawa cyane rwose namwe. Ego. Abazi ko GN asanzwe ari umuririmbyi aririmba indirimbo zinina Hazimana. Ikindi kintu kuri GN ni giki? Ikindi nuko sanzwe kandi nk'inyanyura imiziki itandukanye. Ivyo barabizi. Kirenze ico. Ikindi nuko ngira ico badashaka kuba bazi nuko ndi umwana w'Imana avutse bwa kabiri. Rero ko kuririmba indirimbo entre parenthèses bita za gospel no kukizwa biratandukanye. Rero narakijijwe kandi nkongera nkaririmba indirimbo donc za gospel. Yes, ngo sinkiri wa wundi ndi caremwe gisha. GN atarabi caremwe gisha, GN yarameze gute? Iyo utarabi caremwe gisha nyene niba biratonda ko ijambo ry'Imana cyangwa Yesu Kristo ataraza mu muri wa ari ibintu ndashobora kubona cyangwa ari ibintu ndashobora kwishoboza. Rero novuga yuko imbere ari ibintu ntashobora ariko ndabishobora. Novuga ko ari ibintu nk'ubu ushobora kubona bisanzwe ariko abandi kababona bidasanzwe kuko nyene Yesu ari muri jewe. Rero Yesu agiye mu muntu hari ibintu bihinduka. Cyo gituma urumva ategeza kubitandukana rya kera n'igihugu. Intahe gato ariko bariko baradukurikirana GN, ikintu abona ati ubu narakirutishije byose. Bon, icyo narutishije cyose nuko avant yuko mvuka bwa kabiri nuko niyumvira yuko gukizwa ariko reka gukora ibi nabiriya nkuko benshi niko babiza siko gukizwa ariko reka gukora ibi nabiriya. Okay, nza gusanga yuko Imana muri logique ya sereja mu Imana nuko murage amabwizwa 10 iyo uhushijemo rimwe agicenda yose aca bubusa agasubira ku busa. Ukuvuga utoye 9 ukananirwa rimwe ikigaruka kuba 00. Rero mu nyuma mugenzi wanje igihe yari ko arambwira donc abwira ashobora kwakira Yesu Kristo, je naguma ndamubwira ati urabizi yuko sanzwe ugenda muri eglise sindihangana sinibisukari singiri ko aragira umwana ariko nza gusanga rero logique yabyo siyo ati kugura ukundi Imana ko nzari imisi niko gwatwita umwana wawe kimwe kugira umize wese nta ferubi ariko havugiye ngo kudashira. Rero kumwakira jewe nivyo kuva ndamwakiriye nace numva ko ubuzima bwanje buhindutse indani entena pana kubera nisanzwe ngenda muri eglise muri Sunday school nk'ubija mu Imana ariko hari ukuntu ntumva ubuzima bw'iwanje kandi hari ukuntu ntabona ibintu kuva ico gihe. Rero ubuzima bw'iwanje nangura kubona kandi mu yindi sura. Ubwo yuko nico gihe naririmba ariko wamengo niko ndiririmba gusa ibintu bambwiye ariko canangura kurimba rero ubuzima buriko buva muri jewe kuva ico gihe. Yes, iyo bari caremwe gisha haraho bisaniye no kwambara canke umupimesha, hari isano biba bifitaniye umuntu kuntu yohinduka cyane ku mubiri nyuma. Ivyo nibaza yuko cyane iyo bavuze ko wakiri Yesu Kristo uvuye barabizana bose maze kuvuka ubwa kabiri nuco uva imbere wahindutse nk'ubu ngo ucu usanga ngo ivyo ngo byabaye vere cyangwa rujo ya uvayo kujya nyene kuko Yesu aja mu mutima. Kwijambo ry'Imana avuga ngo n'umutima umuntu yizesha akaronka kugoroka hanyuma akaturisha akanwa kiwe akagira iki akaronka agakiza. Rero novuga yuko agakiza si ikintu novuga gute ushobora gutora nk'ikintu wotora gutya uco cerekana oya ariko ni transformation iba ibera indani mu mpwemu. Rero novuga yuko iyo ubutse bwa kabiri kwambara iyo ni kintu mpwemu yera bivanye na mission waje gukora no kubisi agenda aradiringa nawe n'akarorero mpwemu yera warashaka kugira ati ubu rero ko wakijijwe urashobora kura hiyo mishatsi kuko iyo tubusubwa kandi tuvuze ati Yesu Kristo ni wowe uje kuba umwami n'umukiza w'ubwingo bwawe. Arashaka kugira ati adijo jewe shaka ko kurako iyo mishatsi uramumvira nta kibazo kuko niwe mwami wawe. Ariko ugasanga undamubwiye ati ahubwo shira kujya mishatsi bivanye na mission. Je tuma abantu bose nta bantu bose naho babaza abantu bose bamaze kuvuga ubwa kabiri bose ntibasa bose ntibasa. Kuga GN wewe yahawe mission ya gute? Jewe nahawe mission yo kuza kuririmba nyene benshi basanzwe baza barabibona. Jewe ubonye nimosho kuca nkaba nambara kuca nkaba acting uko nikwera natahuye mission wanje hano kwisi. Hari abantu bumva ubutumwa bwiza biciye kuri jewe batumviriza pastor batanamuzi bataza hana ari batazi ahishengero riri ariko baraza kubona kino kiganiro usange nubwo bwa mbere bumvise ubwo butumwa. Yewe niyo mission yiwanje. Yeah.
Yes, asanzwe ari uri n'umuhinyanyuzi birasaba yuko hari ubundi yoza aririmba indirimbo zitandukanye nk'abarapere hoho abari beef ugasanga araje aratutse umuragize iki izo ndirimbo zirakorohera wowe ngo ushaka kuzikora ego guhinyanyura navyo neko biri mu byanzanya no kwisi ndahinyanyura umuziki ariko abantu bose dukorana barabizi yuko jewe amajambo apfuye siyo pare wanje sindayemera ari bonyine naho bariko arabimba namubwira ati ngo je urazi aho mpagaze ego ariko ko muwewe kuko umuntu wese Imana kwisi yamuhaye guhitamwe ico kitugira umuntu utagihitamo ntubukira umuntu buri kirobo urumva rero ugihitamwe niho Imana ivuga ati urya n'umuntu naremye ashaka guhitamo iciza canke ikibi gusa icyo cyenda babwira babizaraza baza ati ibindi ko turaririmba producer yako arabiduhinyanyura ariko turabizi neza ivyo ntavyemera ariko muri question y'akazi kujya novuga gute umuntu ari muri ville umumizima ariko aragurisha ibiharage n'umuceri ataza arabaza ngo urumva ngo wowe ngo umukristo wowe ngo bose arashora cyo kimekanye n'abakristo ubuza wese umva nanje mba ndiko ndaserva abantu ndamufasha guhinyanyura ivyo vyo ariko ari yumvira ariko kandi agenda yamenye ivyo kuri jari byo kubera amahera y'ibaba yayazanye ngira nico gituma udashaka kumusubiza inyuma n'amajambo yiwe amajambo en fait je muri production ukuntu uzi production nuko umuntu yexprima ibintu ashatse utahura ivyo yexprima ibintu ashatse nico gituma ata discrimination ibaho ntihajya ku radio canke hano kuko ushaka kuza ndiko mvuga Yesu ucumyangira ngo kwagusa ndiko mvuga kandi ko naririmba hari mundi yacaza aririmba ibisusu umwemerere je wanyangiye kuvuga Yesu ruba ko hoba harimwo akantu ko gupenderera orika ko siku umwana aje akavuga ati mama je shaka ibi biswi ibi biswi none si choice ariko nashaka kumbwira ati biswi si nziza par rapport y'ukuntu womeze ariko umwana yashase biswi bitahura nuko ni muri yo cadre sino baba babizi neza Doki majambo make uramwigisha mbwa ntumwobrisha. Yewe nshaka koprisha. Na Yesu wenyene siko barinze banamubamba ntashaka koprisha. Arabwiye ati ni jenzira ko n'ubugiye. Nawe ushika kwa datatanchiko ariko bakanga. Bakavuga ati wewe wita Imana witi akamugarariza. Numva nawe yarafise ububasha bwose. Nashobora gufata umuntu ku ngufu. Uramubwira nyuma arafise ubwenge agahitamo wenyene. Yes, abama mumukurikirana indirimbo ziwe murazumva ni GN no musi turi kumwe nawe kubera iki kumara amezi 6 baduhaye amezi 6 sameza 6 harazi nka 3 gutyo bon novuga yuko bivana korabana ndakora production kandi nkongera nkaririmba rero biravana no kuorganiza ivy'abandi hamwe no gushaka gukora by'iwanje kandi ariko hari igihe hari ibintu ariko ndapanga nyene cyo gituma nko muri no minsi nzo ko bikorwa byinshi kuko na nkiko ndabipanga bivanye burabizi twe turimba ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana si navuga gute ikintu je sinze kuririmba ikintu nashobora kwigisha ku makaro sishobora gupfa kuririmba ikintu nk'ubu ngo entre parenthèses amaso meza cyangwa ibindi kubera umuntu wese fo ko aririmba ikintu yizeye uri amezire yo kujustifia imbere y'abantu batandukanye rero uwo mwanya narifashe umwanya kwanza gushobora kandi kwevaluwa ijambo ry'Imana muri jewe no kuronka yandi mayishurirwa mashasha yes hari n'ababona ama video kaburume ngo uratamba nyine ukireka yuko kwatamba Imana abandi bakavuga ati ibikume ngo ntivyerekana nk'abantu bakijijwe abantu bibaza gutyo basigurira abo ndabatahura n'umufasha wa umwamikazi wa Dawidi yarabigize Dawidi yaratambira Imana paka impuzu zirakoroka kubiraba abantu ariko barabiraba yambwiye ati je nibibaho umwami urashaka gutamba kwegezawe impuzu zikoroka arumva dance yiwe ntiyayitahuye ariko Imana yoyo kubera aba mutima jambo ry'Imana ko abantu barabi biboneka Imana ikara umutima rero je ndiko ndagira nzi mission yiwanje navyumva Imana yonyene niraba mu mutima ati eske jina ariko atamba kubera ikatagiye gutamba ibindi cyangwa urumva motivation nje tuma abantu babibona kujya ndabatahura cyane si ubwa mbere byo babibaye no kuri Dawidi bavyarabaye no ku bandi rero bagerageze gusa nyene kwaza mpwemu yera arashaka kwayishurira kubwa GN urumva yuko ivyo akora ntariko arabihagarika ariyo mwemu amukoresha cyane sishoya ico nico canzanye kuyise umuntu wese aza kwisafise mission je mission ndayizi ni kuvuga mission ndayikoze wowe ntikuryohera namahoro menshi ariko jewe uwo nzoha novuga uwo nzoranda amakonti ni Imana rero ibintu yantumye ndabikora ntarinze kumviza abantu bavuga
Indirimbo shasho heruka kuduha imaze 6 urabona ko uboneka uri kumwe n'umwana kaba ariwe muri kumwe muri video urya mwana ni wiwawe canke ni washatse mukinishe bo urya mwana si wanje gusa script nko kurya ndirimbo bivuga umukunzi mwiza nariko ngira reference y'urukundo umuvyi yakunda umwana rero camba oblige yo kurondera umwana hanyuma umwana nyene ndamurondera umwana afise nk'ijya myaka aragoye kuronka ko abavyeyi bo muguha ariko ndagira nyene Imana irafasha donc mu sister wanje umwaramuma kajya rero nakanyese kanje hanyuma rero cambona gushobora kugashiramo kugira donc anwe ko araba video baronka igicapo c'ingene umuvyeyi ashaka gukunda umwana ariko Yesu adukunda cyangwa Imana idukunda. Umukunzi mwiza ngaha nyene muri kiganiro muri description uraza kubona iyo link icigutwara direct wumviriza iyo ndirimbo nawe ugira icyo umubwiye namba ibyo uhanure nimba ari ibyo umukeze umwana muto w'inkurya biragoye yuko umukina kugira umuntu aheze wowe byakoroheye gute? Ashiri byoroshe ntaragato nimba ari ibintu bigoye urumva wamengo ni filme aza abana deja umwana mudakunda guhura cyane akubonye ararira numva rero byasabye nyene umwanya kugira ushobore kumwankadira muri sense yaje kuko umwana nkujya ntabaragira numubwira ngo gira iki agira ibyo ashatse rero agira urumva byasabye nyene nubwa mwembwira ko bigira ku buryo dushobora kuba tworonka ryambaye image kuko kurere n'ikintu kitoroshe kuko deja muri idea yiwanje nashaka umwana akiri mu innocent bitaho donc ataramenya utandukanye kibi n'ikindi bitaho rero mu kumuronka hacazamo kandi kantu uko ibintu dushaka ko acting aza ku acting gutatobimenye urumva nico gituma ntibyari byoroshe ariko nyene Imana ishimwe byagenze neza nguko watangiye kuririmba urabona yuko hari akamaro kanini cyane mu byo kuririmba na cyane naho benshi bavuga ati hari ikintu umuntu kiba gihaze kugira aronke ku byo yasohoye GNL muri kurakora ama video muri kurakora ama audio burya birakorohera kugarura ico wasohoye. Novuga yuko muri ico kintu abantu benshi bakunze kuvuga kandi nico kwa naje ndakizi kweri umuziki ni ikintu kigoye cyane gose kubaho wogaruza ibyo washizemo ariko kandi ni ikintu gifasha abantu benshi ikintu babiza ahantu turi imiziki haba ahantu benshi maze kugenda umuziki usaba uri kuravuga ariko rero kuri jewe nuko icambere nzi Imana ibantu gukora nukugikora ijambo ry'Imana rivuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu je ndabikora hanyuma Imana biraca mu nzira ica nk'indi ugasanga ariko kuko urabizi wakoze video si nimba bitigeze bigaruka nturonka yo gukora iyindi tahu rero urinzi ukora iyindi biba byagarutse mu buryo bucanka ubundi gusa urashobora ngira kubigereranya n'ibindi ariko kameme urinzi ukora imiziki imyaka 7 6 ntamwe byo mudahagarika kandi urumva kameme Imana iba yabikozwe akora kuko nta video ukora mu kirere kamera n'amafaranga byose n'amafaranga byose cyane GNL bimworohera kuri na wasanze ari mu producteur araba abayamuzanira bon oya si cyane muri yo kote kuko genda bi difference hariho kote ya studio ariyo Gmedis house hakabaho na GNLFLS tuzifatira umuntu ashaka nko ashaka kuvuga nk'ubu bakarunati Imana mu nzira zimicisha amateka iyi ndirimbo ndashaka kuyikurihira video utaho Imana ibiri kwiragira yavuze nimba atama concert yabaye canke ibindi reka umuntu mufashe uko umva aho Imana ibikoze ko umuntu ntivyoroshe ko yokura amaraka ngaye mufuko canke miliyoni rero umva ngo genda kandi nawe natari turi wihari umva Imana ibikoze kandi nakarero nk'iyi video nyene nakoze n'umuntu ashobora ko yarakozwe ko hanyuma aravuga ati genda ukore video amaze kubona ibikorwa rero umva mu nzira imwe canke iyindi si kubera studio oya ni ibintu bitandukanye bijya biri apari hamwe na je nk'umuririmbyi biri apari yes ngo iyo umuntu ariko arakora kandi agakora neza agira nawe nyene abo yemera donc abaraba ko avuga ati namwe kabisa ndabona yuko mukora neza uno musigiye n'umuririmbyi avuga ati uyu kabisa turiko turafatanya urugendo turiko turakora neza ubutumwa turiko turabushikana hahandi hakenewe yuko bushika umuririmbyi muri rusangi canke ndavuga umuririmbyi donc barashaka kuba arabaririmbyi jana ngabo muri jana ugasanga ufisemo babiri wenyene ngo kandi bagukunda umuntu ngo nibisigura ko ashoboye cyane hari ibintu biza nyene ukumva tujya mu ndamwiyumvamo barahari benshi ariho nk'abo dusengana kuri eglise barahari benshi tumaranye igihe kirekire turirimbana yego hariho nk'abitwa abantu Raski arabitwa
Kelosi yari abandi bitwa ba Full Life turi kumwe n'undi yitwa Landy Page aririmba neza cyane barahari abarimvyi benshi batandukanye kandi n'abandi no muri côté musicale muri rusange harimo abandi benshi batandukanye Big Fizzo harimo Basabi harimo abarimvyi benshi kameme kandi nalo rero harimo abarimvyi kwera ubona yuko kuva babitanguye ari ibintu novuga guti baba barihebeye kuko ikintu kugira uzomeye ko umuntu ikintu agikunda cyane n'umwanya ashaka kugihebera n'amafaranga ashaka kugihebera n'ingene ashaka kucitangamo rero je mu kwevaliwa by'umuziki naho ndabirabira kuko no biroroshe cyane gose ko utangura ikintu yima mukacuka igihe biragoye cyane ko ushaka kimaramo igihe kirekire wanashima hariho critique nyinshi cyane nko kusanzwe biza ati imiziki ibe bintu by'abasani bitugani bya burofa akabigumamo no kuvuga yuko kameme aba yatanze sacrifice nyinshi no bikeneye yuko tumwuba uno munsi aba tuvuze duhagaze ku ruhande rw'abahungu usanga bakora bakitanga nkuko wabivuze bakaguma imyaka myinshi wowe wibaza ko ari kubera iki abakobwa ho usanga ari bo badedebekirwa n'ingoga usanga baje indirimbo ya kabiri ya gatatu kamubura wibaza ko ari kubera iki cyane cyane kuri kote y'abakobwa usanga bigorana je nibaza ko kuri kote y'abakobwa ndamaze kuvyanaliza naje yuko abakobwa kweri simwanya muremure rero nibaza yuko ngira hajamwo shetani kwa shetani ikintu nzi niwe wa mbere yica ibintu rero nibaza ko shetani hari ibintu aba yarashize muri systeme musicale bituma abakobwa biba novuga guti bibahagarika hakiri kare urumva nicyo kintu nkunze kubona sinzi ndacaye ko ndaciga ko ariko ikintu kimwe nibaza mu kubituma nuko hashobora kuba hari ibintu bituma biba stopa canke bikabereka yuko batobandanya donc bibabuza complètement kweri bakumva si question ngira gucika intege bakumva nyene kuko urazi umuntu abwizwe ahantu ashaka kugera karengeko rero umuntu arengeye unashaka kubandanya none ivyo bintu biza birengera cyane umvume ngo atokwihanganira mu muziki cyane cyane wowe umazemo imyaka myinshi iyo secret wibaza ko hari ikintu kigoye umukobwa ashitseko kabisa atokwihangana dogrimwe nzi nuko abakobwa bivanye n'ukuntu batandukanye nk'ubu hari abantu usanga shitani aba yaciye mugasanga nk'umuririmbyi kazi hagu ashaka nk'ubu nk'akarero promotion cyangwa ashaka indirimbo hanyuma ugasanga uwo muntu dufate ni nk'umuhungu ugasanga ariko amusaba ibindi bintu byimplika umubiri wiwe uravyumva rero hari ibindi bintu ndaza abakobwa ashaka kwihangana bivanye n'ingerameza ariko haro n'ibindi bintu umukobwa adashaka kwihangana rero nk'ivyo bifatiye nko ku mubiri ni ibintu usanga kenshi kandi n'ibintu vyonona no mu mutwe kuko hajya hari ukuntu Imana yaremye umuntu ntashaka gukora ikintu atagishaka rero umuntu akoze ikintu umwanya muri atagishaka kica kimukreyamwo umururazi muri we rero ukaca usanga bya bintu ukuntu yahora bibona ukuntu yahora abona imiziki ko agaca asanga kumbe bwa bundi umengo yarihenze rero mba rero shetani nyene aba yaragerageje ko yes nko muhinyanyuzi turi kumwe no munsi umwige muri kurakurikira ikiganiro ufise impano nakaye kajambo mubwira ko nako kumutera intege nako kugerageza afise ngo arico mwokorana afise impano nuko yogerageza kurondera ko abantu bose se abantu shetana cyamo hari abandi bantu kweri bari sibiraza yaba ari umujournaliste yaba umuproducteur cyangwa uki ugasanga ivyo kweri nta birimwe byo mwavuganye akararo barabizi nkamaze kwana jaraza ati akazi nakazi ivyo bindi nta birimo ivyo bindi biri apare y'umuziki araririmba neza afite kwigiza naririmbe atera imbere numva sipako cume ngo hagima gatima ka uravyumva ako gatima kabi rero novuga yuko uri kuraririmba gerageza urondere abo bantu bashobora kuba novuga entre parenthèses ari bazima kugira ushobore kubanda ico gikorwa ciwawe gusa ikintu nzi neza nuko ubu biroroshe basi akarakursi gashaka kuba gatoya nuko wotu umusore iyo ndirimba mu kevita yuko izo sikwi zose ngozijamwe nk'akarora ashaka gusora indirimba ndibaza gushira kuri YouTube naho nta muntu umwe usaba access ugashira kuri YouTube amukatugira amashare hanyuma ibindi ukacubihereza Imana yes uno musi GN ariko arakorera umuziki mu gihugu cy'u Burundi kandi akabandanya ariko arabikora neza amoro nka true igusaba yuko ugenda gukorera mu mahanga urumva yuko woheba gukorera mu Burundi cyangwa urumva amenye igihugu ntiwokivamo jewe kweri nibaza yuko mu Burundi ndagukunda cyane kandi nabwo ni burankunda turakundanye ni igihugu ciza cyane gose Imana duhaye bogiye kweri ahandi sinzi ntibiranzamuka mu kuvyumva haramaze kuba proposition mama ariko sindavyumva cyane
nibaza ko mu Burundi naho ni hakenewe ahantu hose harakenera nyine abantu bashobora kuguma baharemesha bahabagara Yego umukunzi mwiza twayibonye tuvuge nko mu bikorwa byawe turindire iki ko baradukurikirana abakunzi bawe cyane cyane bakunzi banje nibarindira ibintu ko hari haize igihe kirekire naye ko ndabaye ibikorwa ariko ubugiye kuba ibikorwa byinshi mu mwanya muto kuko iyo umuntu abuze bashobora kwibaza ko ari n'umwaka ngaho ko nari nakubwiye ko ari n'amezi ngo ni ikintu kirekire donc wizeze yuko utagiye gusubira kandi uyu bukweri oya uzinzo banyoteza uko bikunze kose bazongwa ko aronka ibikorwa kuko hagi umuziki n'umuziki kandi umuziki iyo tuvuze umuziki ntihagire umuntu azoca video umuziki uhera mu kumviriza hama ukaja mu kubona rero hageze ugasanga video ntiraba disponible buraduha basivye bikorwa byo kumviriza twinjoyinge hama je ico ndabapromese nuko bagiye kubona ibikorwa byinshi byanje kuko naratahuye kandi cyane gose mpemwe yarantahuza ko naje hano kusi kugira iki kuririmba rero nico gituma ngiye kuririmba cyane gose mwamwumvise tumere nk'abarangiza yababwiye byinshi na cyane ibikorwa byiwe nibyo cyo dusaba yuko mushigikira mwumve yuko umuririmbyi ariko araririmba kijya kintu yasohoye abashaka acinjize nawe nyene akaba ngo twibira ngo cyane ngo baririmba indirimbo ziri n'ahazimana wari ikintu baronka gusumba ba profile bon navuga yuko bose bararonka umwe saronka mu nzira ziwe ariko kuko sindagira ibiharuro sinibaza ko ivyo biharuro kubera umuntu yoshobora kubiclarifya gusa ico nzi nuko iyo uririmbye urunguka mu nzira cyangwa nko nabivuze rero ariko sishobora kugereranya kuko sindagira ayo matohoza mugabo twizere yuko umuntu wese yunguka bivanye n'umwete wiwe aba yashizemo cyane sindakunyoteze guys tumere nk'abamusezera mugabo ntagenda ataturimbi indirimbo yari yose tumutorere oyayitorere kayitorere gatwumve navyawe ne jambo ritabora ubu ndecare mwigisha ukayangana niwo mugabane wanje gusa navyawe ne jambo ritabora ubu ndicare mwigisha ukayangana niwo mugabane wanje nachisi cyaremwe kisha ubusi je nyiriho ni Kristo muri Imana yashimye kuba muri je Kristo muri je ibyizigiro by'ubwiza jewe nawe naco dutanyama nani citeze kubaho ba Yes mwamwumvise GN kajambo kanyuma bavuga ngo nkoni dushaka gusezerana kuko ngo abasezerana bapfuye reka tugira agasunika rugi ijambo ushaka kubwira cyane abakunzi b'umuziki muri rusangi n'ababandi bashaka gushira umutahe wabo mu banyamuziki ku bakunzi b'umuziki cyane no kubaguma bashikirwa umuziki baguma bawushigikira ko abizi umuziki ni iyo bavuze ante parenthèse bashatse kuvuga industry atamuziki ntibikunda kandi ndabizi ko bawinjoyinga cyane gose twese twinjoyinga umuziki rero nibagerageze baze barapushinga ibintu byo ngaha mu Burundi bonye indirimbo yo mu Burundi kaba yakuryoheye yakoze ko nayo toba yakoze ko cyane gose ko ari mu Burundi kabona yagiza kigoro gerageza mufashe usharing ibintu byiwe nk'abari kandi no mahanga cyane gose hajya muri kumwe n'abajya abandi bantu bava mu bindi bihugu babwira ati wacu ibintu birakaza ati abaririmbyi barashushe ngaba nabara wowe nawe yo kubwira ibindi byiwe ntuvyumve kuko nawe niyo ariko arakumvisha ivyiwe ntabakeneye commentaire wowe mubwira ati twe barakaze nta nabandi tuzi naba bitahura abariko bagira ka bapatiyode ati reka ati mwebwe ti wabonye donc indirimbo yinjira mu muntu ko akora yumvira cyane sesa nukuvuga ni muyaranje muri mu miduga muri hajya muri ama community yanyu muri hariya mugumizemo z'abarundi haragera igihe ibinjiramo ko umuntu niko yakozwe acumvise cyane aza gusanga cyamuryoheye icyo nico nobwira abakunzi ba supporting imiziki yo hano kwantuka ndibazo urabizo urabona ko imiziki yo mu Burundi yarateye intambwe cyane gose paraporo y'imyaka iheze babishiremo ingufu hanyuma ku bantu nabo beinvestisa bamenye yuko umuziki nkuko basanzwe babizi barawinjoyinga n'abana babo n'abandi antuka ikintu winjoyinga kikuryohera nuvuga ko ico kintu kirafise akamaro tugura Coca-Cola canke iki kubera iki turaza kunywa amatumbe twagiye canke inyota yaheze rero umuziki nibagerageza abantu bafise novuga aba sponsor abantu bashaka kuba bafise imitaye bashaka gushiramo bayishiremo choosing umuririmbyi umwe cyangwa uwundi wowe wiyumvisemo cyangwa wakunze ariko kameme wongere ko valere ku bikorwa vyiwe uravyumva
hanyuma umuziki uca utera imbere kuko umuziki uraryoshe umuntu ariko awukora kwanza ni business nziza iraryoshe uri gukora umutahari munini hanyuma ibindi navyo no kubashimira nyene reka natwe tugire ko tugushimira ku kanya kawe twongera dushimira abafasha akanya ko kudukurikirana tubifuriza amahoro iyi ni Indundi TV twame dukunda iby'iwacu ngo burya mu munyamahanga ntazobikunda twebwe tutaratangura kubikunda reka ndakwifurize ibihe byiza bivanye naho uherereye ciao